turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe nshuti mwese bakunzi b'ubutumwa bwiza. Abavugabutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi barabategura igikorane cy'ubutumwa bwiza. Mu gihe turi mu minsi y'imperuka, ibimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kuza bikaba ari byinshi. Ni muri ako karyo ababwirizabutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi babategura ico gikorane. Muri ico gikorane rero tukazohigira ibyiza byinshi. Nabatuye kuzoba muri ico gikorane. Umuntu atazoba muri ico gikorane azariko arahomba n'ukuri. Ico gikorane rero kikazobera muri sale ya ETS Kamenge, kikazotangura isaha 2:30 z'agatondo kwigenekerezo rya 17 Rusama uyu mwaka turimo. Mbega ifatiro zisenywe umugororosi yokora iki? Bazokubaka hari imisaka kera, bahagarika ivyononekaye mbere, bazosubira ku bisagara vyasenyutse, ivy'amazu ibihe vyinshi ari imisaka. Mu gihe abavugishwa b'ibinyoma babaye benshi, mu gihe abiciriye abo nzira inyuranije na Bibiliya bayobeje benshi. Urahamagariwe nawe kumvira ubutumwa bwiza. Twibukanye gusiba no gucererwa ntibyemewe. Kaze mwirongera imigisha y'Imana.